kaze mu gihe cy'impemburo. Bakunzi twama dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe cy'impemburo, ndabaramukije amahoro ya Kristo. Reka dusome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 15 umurongo wa 11 gushika kuri 32. Luka 15 umurongo wa 11 gushika kuri 32 handitse ngo umutwe w'amajambo handitse ngo umugani w'umwana w'icangazi. Kandi arababwira ati habaye umuntu yari afise abahungu babiri. Umuhererezi abwira se ati data mpa umugabane w'ibintu notwaye, abagaburira itunga ryiwe. Iminsi mike ishize umuhererezi akoranya ibintu vyiwe vyose, aragenda aja mu kindi gihugu ca kure. Ashitseyo yayisha ibintu vyiwe ubuhumbu. Abimaze vyose, ikigoyi gikomeye gitera muri ico gihugu, atangura gufutana. Aragenda ashumba ku muntu wo muri ico gihugu, amurungika ku gasozi kiwe kuragira ingurube. Yifuza guhazwa n'ibishishwa ingurube zarya, ntihagira umunutsa. Yisubiyemo aribwira ati abacangero ba data bangana kuriya, kandi bahazwa n'ivyo kurya bakabisigaza, nanje jeho inzara iriko iranyicira hano. Mve hasi nje kwa data mubwire nti data, nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso yawe. Singikwiye kwitwa umwana wawe, pfuma ungira umucangero wawe. Ava hasi aja kwa se. Samubona kiri kure, amutera akagongwe, arirukanka amugwa mu izosi, aramugumbira. Wa muhungu aramubwira ati data, nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso yawe, singikwiye kwitwa umwana wawe. Maze se abarira abashumba biwe ati nimuzane n'ingoga imvune iruta izindi, muyimwambike, mumwambike n'impeta ku rutoke n'inkweto mu birenge. Imvune ngana uvuga ikanzu nizo bambara ico gihe, impuzu nziza. Umurongo wa 23, muzane yashuri inuze, muyibage turye tunezerwe, kuko uyu mwana wanje yari yarapfuye none arazutse, yari yarahavye none arahabutse. Nuko batangura kunezerwa. Ariko umwana wiwe w'imfura yari mu ndimiro, ariko araza agira ashike ku nzu, yumva inanga n'imihamirizo. Ahamagara umwe mu bashumba amubaza ibibaye ivyo ari vyo. Aramwisha ati murumunawe yaje, so yamubage yashuri inuze, kuko amubonye agikomeye. Araraka yanka kwinjira, se arasohoka aramwinginga. Maze abwira se ati raba imyaka ingana itya ngukorera, ntaho nigeze kwanka ico wangezeko. Nanje nta wigeze kumpa n'agasuguru ngo nezerwe n'abagenzi. Maze uyo mwana wawe aje yakomvye ivyawe abisambanisha, umubagira ishuri inuze. Nawe aramubwira ati mwana wanje, tubana iminsi yose, kandi ivyanje vyose ni ivyawe. Ariko akanyamuneza no guhimbagwa biratubereye, kuko murumuna wawe uyu yari yarapfuye none arazutse, yari yarahavye none arahabutse. Imana ishimirwe ijambo ryayo. Ijambo dusangira kuri uyu munsi muri iki gisomwa benshi bamenyereye, ni ijambo rivuga ngo hariho ivyiyumviro bizana ukuzuka. Imana ishimwe cyane. Hari ivyiyumviro bizana ukuzuka. Umuvyeyi yavuze ngo yari yarapfuye none arazutse. Kuva mu vyaha ni nk'ukuzuka. Abakijijwe twavutse ubwa kabiri, ariko twarazutse, twavuye mu rupfu tuja mu bugingo. Ndakwifurije kuva mu vyaha, ndakwifurije kuva mu ngeso mbi, ndakwifurije kuva mu bintu bigwanya ijambo ry'Imana. Imana iguha ivyiyumviro vyo kuzuka. Imana ishimwe cyane. Uyu ukugukira akava mu bukene, akava mu mahanga, mu kwangara, mu kwifuza gusigarizwa n'ingurube. Turazi ingurube ivyo zitoragura amayarara na hehe, yari yashitse habi. Iki camufashije ndakikwifurije nawe. Kiri ku murongo wa 17. Haravuga ngo yisubiyemo aribwira. Imana ishimwe cyane. Iki ni ijambo, ni ikintu kijanye n'ivyiyumviro.
kwiyumvira, kwicara ukaraba. hariho abantu babaho nk'ibikoko batiyumvira, uko vyamye niko babandanya, ntibafata n'akanya ko kwicara ngo bisubiremo. urabe imyaka umaze ukora nshitse kuki, urabe imyaka ubaye muri urwo rugo bimeze gute, urabe ubwo bugwayi, urabe ibiriko biraba iwanyu, urabe hirya no hino, usubize amaso inyuma wiyumvire, niki nokora, niki nokora ngo bihinduke, niki cashikanye aho ushitse ngaha. ngo ari yisubiyemo aribwira. Imana ihabwe icubahiro. amaze kwiyumvira ku murongo wa 20 ngo ava hasi. Haleluya. twaravuze ibikorwa vyo kuzuka. ndakwifurije uyu munsi kugira ivyiyumviro vyo kuzuka. Imana ishimwe cyane. ubarire uwo muri kumwe, wibarire uti ivyiyumviro vyo kuzuka birakaza muri jewe, birakaza muri wewe. Oh haleluya. mu migani igice ca 23 umurongo w'indwi aravuga ngo kuko uko yiyumvira ariko ari. n'agace ka mbere k'uwo murongo. uko wiyumvira ni kuri. abantu benshi babona akora ibintu mugabo vyinshi bizana ivyiyumviro. ivyo bikorwa tubona bihambaye, indege tubona ziguruka mu kirere, imiduga isa neza izimvye yerekana ubwenge bw'abantu, amazu y'amagorofa atangaje, ibikorwa bihambaye vya rutura bihambaye, abantu baraba bagatamara bakumigwa, vyatanguye n'iciyumviro. Imana iguha iciyumviro uyu munsi. Nehemiya mu gice c'indwi, mu gitabo ca Nehemiya igice c'indwi umurongo wa 5 avuga ngo nuko Imana impa ivyiyumviro. avuga ingene Imana amuhaye kwiyumvira, agakoranya abakuru n'ibindi akabikora. nawe Imana iguha ivyiyumviro. Haleluya. ivyiyumviro vyo kuzuka bibaho. uyu yarazutse ava mu bukene, ava mu gufutana, ava mu gusangira n'ingurube, ava mu gukorera abatagira ico bamuha, kandi afise se amerewe neza. ivyiyumviro vyawe bikuzanira ukuzuka. Haleluya. abantu benshi bavuga ngo none ndazuka ntapfuye. hari hano habayeho ivyo mu Kirundi bavuga ngo gupfa uhagaze. hari abantu bapfuye bahagaze. ndakwifurije kugira ivyiyumviro biva mu ijambo ry'Imana. mu gitabo ca Zaburi ya mbere haravuga ngo hahiriwe umuntu arimbura ku vyagezwe vy'Uhoraho. Oh haleluya. urimbure ku vyagezwe vy'Uhoraho, bikuzanire ivyizigiro, bikuzanire gutera imbere. ngo bene uwo muntu arimbura ku vyagezwe vy'Uhoraho, ku ijambo ry'Imana, ngo bene uwo ngo ico akoze ko nawe kimubera kuno, ngo ameze nk'igiti catewe iruhande y'amazi, cama igihe caco. Haleluya. ndakwifurije kwa mutotahaye no mu gihe cici, no mu gihe c'ubugaragwa, wamutotahaye kubwo kurimbura ku vyagezwe vy'Uhoraho. hariho uwundi yakize mu buryo bw'itangaza. turavye muri Mariko igice ca 5 umurongo kuva ku murongo wa 25. Mariko igice ca 5 umurongo wa 25 gushika ku murongo wa 29 handitse ngo kandi umugore agwaye ubutinyanka yarabimaranye imyaka 12. yababajwe cane n'abavuzi benshi bamumarisha ibintu vyiwe vyose, abitanga kw'ingemu, ntihagira ico bamumarira, mbere arushiza kugwara. yumvise ivya Yesu, araza aca hagati y'ishengero, amuturuka inyuma, akora ku mpuzu yiwe. ku murongo wa 28 yari yibwiye ati niyo nokora ku mpuzu ziwe gusa nokira. uwo mwanya isoko y'amaraso irakama, amenya mu mubiri wiwe yuko akiza ico cago. niki wibwira iyo umaze kumva ijambo ry'Imana? niki wiyumvira? Haleluya. iyo umaze kumva ijambo ry'Imana bigukwegere kuzuka. uyu yarageze ahantu habi, yari yagiye muri birya bihe vy'abakenyezi n'abigeme bimara iminsi 3 gusa, kuva amaraso iminsi 3 gusa, vyama biba ku kwezi. hari n'abashikirwa n'iminsi 5, hari n'abashikirwa n'iminsi 7 kubera ingorane. ariko uyu sindwi si ukwezi, imyaka 12, iminsi 365 kugwiza n'imyaka 12. iyumvire, ni ikintu giteye ubwoba. sinakoze ivyo biharuro, ni ikintu giteye ubwoba. ava amaraso aja kwa muganga, yarumva ko agira apfe.
ubutunzi bwe burapfa. Kumbure nabi baramutaye, hari ibyagezwe bya Mose bibuza bene uwo muntu kuja mu ikoraniro ry'abandi, ariko ivyiyumviro vye vyari bikomeye ku buryo yibagiye n'ivyo vyagezwe byose, ngo aribwira ati niyo nokora ku mpuzu ziwe, kuko impuzu z'abigisha z'abakuru mu Bisirayeli zaba ziriko ubuyonga bwibutsa ivyagezwe. Ariko yumvise ibyo Yesu, amenya ko ari we ibyagezwe byose vyugariyemo, amenya ko ari we jambo ritanga ubugingo, araza akora ku mpuzu yiwe. Icagwa amaranye imyaka 12 gica kirahagarara. Ndakwifurije ivyiyumviro, utangure kwibwira ibintu bizima. Mwene data, ureke kwibwira baranyanka, ntawumbabaye, raba uzuza ivyiyumviro vya ibintu bizima, kuko uko wiyumvira ari kuri. Mu Bagalatiya, Paulo yandikira Abagalatiya igice ca 6 umurongo wa 3 aravuga ngo umuntu niyumvira ko aragakomeye atacari ngo aribesha. Hariho abibesha, icara urabe. Mugabo niba ijambo ry'Imana rivuga ngo nakugize uhambaye uvyemere, haleluya. Hari n'abandi bicinyiza bakankwemera iby'ijambo ry'Imana rivuga bikitwa ngo nuguca bugufi, ari ukwibesha. Oyaye uhure n'ijambo ry'Imana, wemeranye n'ijambo ry'Imana. Hari uwahaswe guhusha uguzuka kwiwe, ugukira kwiwe mu gitabo c'Abami, igitabo ca 2 c'Abami igice ca 5, inkuru y'uwitwa Namani, umunyasiriya akomeye, yaragwaye imibembe, ava iwabo araza ashika kwa Elisa. Bari bamare ngo niho akirira, ariko Elisa amara ngo nagende yiyuhagire, yoge muri Yorodani incuro ndwi, ngo atarashavura. Mu gitabo c'Abami ca 2, Abami ba 2 igice ca 5 umurongo wa 11 avuga ngo naye nibwiye yuko asoka akazungagiza ukuboko. Hari ivyumvira abantu bishizemo. Uyu munsi ushire hasi ivyo vyumviro, ureke mpemu yera gw'ivyumviro bishasha bijanye n'ijambo ry'Imana. Ntuhushe gukira aho wagomba gukirira, ntuhushe inyishu yawe ugira uyikoze kw'intoki, kugira uyakire, ugira uyigumbire. Imana iguhezagire. None ugira gute ngo uzure ivyumviro vyiza, uronke ivyumviro vy'Imana? Paulo aratubarira mu Bifilipi igice ca 4 ibanga ry'ingene twobikora. Abifilipi igice ca 4 umurongo wa 4 gushika ku murongo w'9 aravuga ngo mwame munezerwa mu mwami wacu imisi yose. Ndabivuze ubugira kabiri, ni munezerwe. Mwene data uri kuranyumviriza, nturindire ko hano hakunezereza, urondera ikintu kigutera kunezerwa. Wibuke ivy'Imana yagukore, wibuke ibihe vyiza, unezerwe. Iri ni bwirizwa ry'ijambo ry'Imana. Ntavuga ngo urabe wahembwe ku mwisho, ibintu bimeze neza, wibarutsa. Mwame munezerwa mu mwami wacu imisi yose. Nico bivuga. Ndabivuze ubugira kabiri, niko Paulo asubiyemo. Nibwirizwa ariko aratanga, ni munezerwe. Umurongo wa 5 ubugwaneza bwanyu bumenywe n'abantu bose, umwami wacu ari hafi. Mukundwa, naho wimvira ngo inyishu iri kure, naho wimvira ngo ibintu byaratevye, umwami wacu ari hafi yawe mwene data, ureme. Umurongo wa 6 ntimugire ico mwiganyira, ariko muri vyose ivyo mugomba bimenyeshwa Imana. Ariko arakora ibanga rero, bimenyeshwa Imana mu gusenga no mu kwinginga bifatanyije no gukenguruka. Umurongo w'indwi umva reka izova muri ivyo, maze amahoro y'Imana aruta uko yomenywa n'umuntu wese azoshibamira imitima yanyu n'ivyiyumviro vyanyu muri Kristo Yesu. Amahoro ashibamira ivyiyumviro vyanyu. Urazi kugira ivyiyumviro bituje, ivyiyumviro vy'amahoro. Umutima wawe ni ivyiyumviro biba, mu mushaha wawe ni ivyiyumviro biba. Haleluya. Ivyiyumviro vyawe biri mu mutima, Kristo aze abiganze. Umurongo wa 8 agasubira kabira ngo ibisigaye bene data, ivy'ukuri vyose, ivyo kubahwa vyose, ibigororotse vyose, ibitanduye vyose, ivy'igikundiro vyose, ibishimwa vyose, nihaba hari ingeso nziza, nihaba hariho gushimwa, hari ivyo mwiyumvira. Wumvise? Menyereza ivyumviro vyawe vyiza. Bazuvuga ngo wimvira nk'abana, ngo wama imenyereza ivyo. Isi yaracafu, yatwishe kwiyumvira ibintu bibi. Umuntu arakuraba ngo hajya ngo hajya ngo kwa ndaba ngo nibiki. Reka kuteba kuri ivyo.
wiyumvire ibyiza, wuzuze ubwenge bwawe ibyiza. Umurongo w'icenda aho duhereza, ibyo mwize, ibyo mwakira, ibyo mwumvise, ibyo mwambonanye, ari byo mukora, niho Imana nyene amahoro izobana namwe. Imana iguhezagire mwene data, ugire iyo exercise, uvyimenyereze. Muri Bibiliya y'Icongereza avuga ngo set your mind upon these things. Kuri uyu murongo w'umunani, ibi bintu bishimwa ibyiza, set your mind, ivyiyumviro vyawe bishe kuri ivyo, wugarire ivyiyumviro vyawe kuri ivyo. Haleluya! Reka guma wiyumvira abakwanka n'abagize gute, ntibasumbye abagukunda, kandi niyo bokwanka bose, Imana hamwe nawe muraba majorite, murabasumbya. Pawulo avuga ngo asanga uhoraho ari mu ruhande rwacu, uwo tugwanya yoba nde? Imana iguhezagire, wimenyereze ivyo vyiyumviro vyiza. Hari handi yandika Abikorino ngo dufata ivyiyumvirwa byose tukabigomorera Kristo. Ufate ivyiyumviro vyawe ubishyire munsi ya Kristo, ubishyire munsi y'amavuta ya Kristo, ubishyire munsi y'ijambo rya Kristo. Imana iguhezagire mu gusenga kwawe, mu myifato yawe, mu bikorwa vyawe. Uyu munsi uronke ivyiyumviro bizana ukuzuka, nk'uko uyu mwana yavuye mu vyaha se akavuga ngo wari yapfuye arazutse. Bitume haba umunezero iwanyu, bitume haba umunezero, utere umunezero abandi. Ivyiyumviro vyawe bitere umunezero abandi. Pawulo yandikira ab'Ifilipi, mumbabarire, ab'Ifilipi mu gice ca 2 umurongo wa 4 aravuga ngo kandi umuntu wese ntiyiyumvire ivyiwe gusa, ariko yiyumvire n'ivy'abandi. Uyu munsi wiyumvire ico ukorera abandi mu kubanezereza. Imana iguhezagire. Ibi nivyo bizogushira hejuru, ngo Kristo yiyumviriye abandi, yiyumvira abari mu isi, ngo asiga ubumana bwe, asiga ubukuru, ngo aramanuka araganduka gushika ku urupfu rw'agashinyaguro, urupfu rubi. Ngo nico catumye Imana imuzura, imuha izina rirengeye amazina yose. Ibiri mu ijuru n'ivyo ku isi n'ibiri kuzimu byose bipfukame bikubita amavi hasi, n'indimi zose zemeza yuko Yesu Kristo aruhoraho. Ngo biheshe Imana Data wa twese icubahiro. Urondere kugirira neza abandi, biheshe Imana Data wa twese icubahiro. Kandi nawe Imana igutera iteka, iguhe icubahiro, iguhe izina, igukure ko agakengegwe n'umubabaro, iguhaze ivyiyumviro vyo kuzuka. Imana iguhezagire, utangure kwiyumvira ibintu vyiza cane, utere imbere wewe n'abawe. Urakoze kudutega yombi, kandi urakoze gusangiza abandi ijambo ry'Imana. Imana iguhezagire, uragahezagirwa imisi yose.